Kuva kuri uyu wa mbere ruheshi mwaka wa 2026 abanyakenya amajana bakomeje kwiha amabarabara biyamiriza umugambi wa Donald Trump wo kubaka muri Kenya ikigo cyo kwakiramwo abanyamerika bakekwa ko banduriye Ebola muri Kongo canke mu Buganda. Inzira y'ubwenge. Ikibazo ca Ebola iri muri Kongo no mu Buganda ubu ntikikiri mu vy'amagara y'abantu gusa, ahubwo camaze gutandukira ibindi bisata bikomeye harimwo umutekano, imigenderanire, ubudandaji n'imyidagaduro n'ibindi bisata bitandukanye. Mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zitegekanya kubaka ikigo c'ubuvuzi c'ibitanda bigera kuri 50 co gukurikirana abanyamerika baciye mu bihugu birimwo Ebola mu karere, ku masezerano bumvikanye ko na leta ya Nairobi. Mu ndwi iheze sentare nkuru y'igihugu ca Kenya yarahagaritse uyo mugambi. Iyo ngingo ya sentare nkuru y'igihugu ca Kenya yafashwe inyuma yaho hari abiyamirije uyo mugambi gushikaho bitura iyo sentare. Abanyakenya amajana bakomeje kwiha amabarabara kuko babona ko hariho ibimenyetso vy'uko uyo mugambi ushobora gutangura kuja mu ngiro. Bakibaza impamvu muri Kenya ariho ho kubakwa ikigo cyo kwakiriramwo abanyamerika bakekwa ko banduye Ebola, kandi n'ubundi muri ico gihugu ata Ebola iriyo. Bakabona ko riho ico kigo cari gikwiye kubakwa mu bihugu bisanzwe birimwo ico kiza ca Ebola. Abo banyakenya bagatinya ko ico kiza cyo hava cugururirwa amarembo iwabo, mu gihe ibindi bihugu nk'u Rwanda ho atanumwe yemereye kwinjira muri ico gihugu mu gihe aje ava muri Kongo. Ubundi umugambi wa Donald Trump uratahuritse cyane. Nta muntu avuye muri Kongo, Uganda canke Sudani y'Epfo yemerewe kwinjira ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika naho yo barinde atabanje kugaranwa mu kiringo c'imisi 21 ariko arasuzumwa ko atanduye Ebola imbere yo kwemererwa kwinjira muri Amerika. Ari nayo mpamvu nkuko vyemezwa na Marco Rubio ajejwe imigenderanire muri Amerika, leta ya Washington itegekanya guha Nairobi miliyoni zigera kuri 13.5 z'amadolari mu bikorwa vya Kenya byo kwitegurira guhangana na Ebola, nubwo adashoka asigura neza ko ako kayabo k'amadolari mu byo kazokora harimo no kubaka ico kigo. Nkuko vyemezwa n'abahinga, Ebola iriko irarandagata uno musi. OMS imenyesha ko ari Ebola itandukanye n'ubundi bwoko bwose bwa Ebola bwari bumaze kuvumburwa, kuko yo irandagata cyane ku murindi uteye ubwoba kandi ikanyaruka gusinzikaza uyigwaye mu gihe atanurucanco rwayo ruraboneka. Abategetsi ba OMS bakavuga ko nubwo iki kiza kitarashika ku rugero rwa pandemi nk'ivyabaye kuri COVID-19, gihangayikishije cyane isi kubera ukwihuta gukwiragira hagati y'ibihugu, uguteba kwibonekeza no kumenya abagwaye, hamwe nuko kibaye mu bice vya Kongo bisanzwe bifise umutekano muke n'intambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho. OMS igakomeza kwerekana amakenga yayo ko ihangayikishijwe n'ico kiza, bitewe nuko n'ubundi imitahe canke uburyo bukoreshwa mu kuhangana n'ico kiza bukomeje kugabanuka, nayo ubukana canke ubukare bwo kurandagata kwayo bugakomeza kwiyongera. Aho ni mu gihe abajeje intwaro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bemeza ko bazokoresha ko byose kugira bahangane n'ico kiza, ngo kuko atari bwo bwa mbere Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ikiza kitagira urucanco kandi bakagitsinda. None tuvuge ko ikiza ca Ebola kigira gisongera isibe imigenderanire y'ibihugu vyari n'ubundi bisanzwe bitarabana neza bitewe n'imvo zitandukanye, harimwo politike mpuzamahanga, ubutunzi n'ibindi. Ebola ikabije guhuhura n'ivyahuha. Reka tubiyage. Nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. HP Menya menyesha n'abantu aho bamenye. Inzira y'ubwenge. Menya. Ku nshuro igira 17 Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihangana n'ibiza vya Ebola, iki gihugu uno munsi gifatwa nk'icumbi rya Ebola.
kuva 1976 Ebola ivumbuwe gushika isaha no munsi iki kiza ruhonyanganda kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 15,000 ku isi yose bagwiriyemwo abo ku mugabane wa Afrika y'uburengero aho hagati y'umwaka wa 2013 na 2016 Ebola yitanye mwako karere ubuzima bw'abantu barenga 11,300 kubagera 28,600 bari bapimwe batogwa iyo virusi ya Ebola. Ico twomenya nuko indwara iterwa na virusi ya Ebola MVA yatanguye kugaragara ubwa mbere mu 1976. Ico gihe yari yatewe na virusi ya Sudani mu karere ka Nzara muri Sudani y'Epfo y'uno munsi. Iyindi nayo yari virusi ya Ebola canke virusi ya Zaire mu karere ka Yambuku uno munsi ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ako karere ka Yambuku kari hafi y'uruzi rwa Ebola niho havuye iryo zina ry'iyo ndwara ya Ebola. Ubwo hanyuma Ebola yarateye mu Buganda mu karere ka Bundiburyo. Abahinga basuzumye basanga ico kiza cateye gitandukanye n'ibiza byose vya Ebola vyari maze gutera. Baca babona ko ari ubundi bwoko bwa virusi niko guca bayitirira Bundiburyo. Iyi virusi ya Bundiburyo itera Ebola ni nayo iriko irarandagata uno munsi mu karere ka Afrika yo hagati no mu buseruko, kuko ibitigiri bitangwa na Africa CDC, ikigo ca Afrika kijeje kugwanya no gukinga indwara z'ivyaduka, vyerekana ko gushika kuri wa 29 Rusama uyu mwaka abanduye barenga 1,000 mu gihe abarenga 250 bamaze gupfa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kuva mu mwaka wa 2015 hasanzwe hariho urucanco RVSV Zebov rukinga virusi ya Ebola rwavumbuwe mu mwaka wa 2015 n'ikigo c'intungamagara muri Canada, rukoreshwa mu isuzuma muri Guinea. Mu nyuma mu 2019 gwemezwa na Union Européenne gukoreshwa nk'urucanco rwizewe rwa Ebola. N'ubundi ubwo hanyuma mu 2020 haza kuvumburwa urundi rucanco rwa Ebola rufise imiti y'ubwoko bubiri, Zabdeno na Movabea. Imiti yemejwe ko ishobora gukinga virusi ya Ebola. None kuki ikiza ca Ebola casubiriye kwiyadukiza muri Kongo kandi hari hasanzwe hariho urucanco? OMS kavuga ko atarucanco ruhari. Ubwa mbere dutahure ko ikiza ca Ebola ari indwara itagwiriye ariko mbi cane ibangamira ikiremwa muntu gushikaho ishobora no kumwica iyo atavuwe, kuko iyi ndwara yica ku bice biri hagati ya 50 kuduga. Aho ico kiza caheruka kwaduka neza na neza hagati y'umwaka wa 2018 n'umwaka wa 2020. Iyi ndwara ubukare bwayo bwageze ku bice biri hagati ya 25 gushika ku bice 90 kwijana. Dutahure ko ikiza ca Ebola giterwa na virusi nyinshi, zitatu muri zo arizo Ebola canke Zaire, Sudani na Bundiburyo nizo zizwi cane kuko zishobora gusinzikaza umuntu mbere zikanamwica. Virusi Ebola canke Zaire itera indwara ya MVA, Maladie à virus Ebola. MVA iyi niyo benshi bazi. Hariho kandi virusi ya Sudan itera indwara ya SVD, Maladie à virus Sudan. Hakaba na virusi Bundiburyo ikarandagata cane. Iyi nayo iriko irasasika inganda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uno munsi no mu Buganda. OMS ikagira amakenga ko iki kiza gishobora kuba kiriko kiragwira cane kurusha uko vyari vyibazwa. Umukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mu ndwi iheze akaba yatangaje ko iki kiza giteje uruhagarara mw'isi kandi ko ahangayikishije cane n'umurindi n'ubukare bw'iyi virusi, kuko ngo hari ubwoba ko iyi virusi yoba yari imaze indwi zibiri iriko irarandagata imbere yuko iboneka ubwa mbere kwa 24 Ndamukiza mwaka wa 2026 mu gisagara ca Bunia muri Ituri. Ikigo gikurikirana iyi ndwara cyatangaje ko gifise ivyerekana ko bishoboka ko abagendana iyi virusi barenga 1,000. Dr Anne Ansia yabwiye BBC ko uko iki kigo kirushiriza gukora isuzuma ariko bagenda babona ko iyi Ebola yakwiriye no mu bindi bice vyinshi. Ari nayo mpamvu kubera ibitigiri vy'abandura ikiza ca Ebola muri Kongo biguma vyiyongera, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu mu Burundi
busaba abenegihugu kubandanya bagavye mu gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwirinda kurya ibikoko vyo mw'ishamba na cane cane ivyo abantu batazi neza icavyishe, kwirinda gukora ku biziga vy'abantu utikingiye no kwirinda kuja mu ngendo zidakenewe. Mu itangazo ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe amagara y'abantu bwashize ahabona itariki 15 Rusama 2026 bumenyesha ko ibihugu vyo mu karere harimo n'u Burundi bishobora kwandukirwa n'ico kiza ca Ebola kuko aho hateye ico kiza ari ku birometero bidashika 400 kandi hakaba hari uruja n'uruza rw'abantu hagati y'ibihugu vyose, baba abiyunguruza n'amaguru, imiduga canke indege hagati ya Bujumbura na Goma. Kuba ikiza ca Ebola casubiriye kwiyadukiza muri Kongo kandi hari hasanzwe hariho urucanco, OMS imenyesha ko ubushakashatsi bumaze gushika urucanco rwa virusi imwe ya Ebola. Gushika ubu ngo ubushakashatsi buracabandanya kugira nizo zindi virusi zitoregwe urucanco, bisigure ko niyo virusi ya bondi buryo atarucanco ifise. OMS ikamenyesha ko iriko irasuzuma nimba hari iyindi miti yoshobora kuyikinga, kuko ngo urukingo nyezina rwa virusi ya bundi buryo kugira rushobore kuboneka bizotwara amezi 3. None Ebola yandurwa gute? Virusi ya Ebola yandukira mu gukoranako canke gukora ku maraso, amavunja canke amazi ava mu mubiri w'umuntu yanduye canke yapfuye azize iyo ndwara, no gukora ku bikoko vyapfuye utazi icavyishe. Nayo uwumaze kwandura iyi ndwara ya Ebola agira ibimenyetso bitandukanye harimwo umuriro mwinshi, kudahwa, gucibwamwo, gucika intege cane, kuva amaraso imbere canke hanze y'umubiri. OMS igasaba ibihugu vyose gukaza ingingo zo gukinga, gukurikirana abantu binjiye bavuye mu bice vyibonekejemwo iyo ndwara, kujana n'ingoga abagwaye kwa muganga, kwigisha abanyagihugu uburyo bwo kuyirinda no gutegura amavuriro yakira abakekwa ko Ebola. Mu Burundi ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu bukamenyesha ko bufadikanije na OMS n'abandi basanzwe bafashanya bafashe ingingo zo kubandanya gukinga iyo ndwara cane cane mu turere tw'ubuvuzi turi ku mbibe. Bwarafashe kandi ingingo yo kongereza ubushobozi bwo gupima iyo ndwara mu malaboratoire, kubandanya ibikorwa vyo guhimiriza abenegihugu kwikingira ico kiza, hamwe no kubandanya guhanahana amakuru ajanye n'ico kiza n'ibihugu bibanyi. Mwari kumwe na Joatangimana Patrick Rusage Maestro, hari kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese twari kumwe mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Kora subscribe ku utarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Uwibuke kudusangiza ivyiyumviro vya muri commentaire kuko ari nkenegwa. Nimugira mu mwubahwe, musangwa amagara meza na gahwane. menyesha n'abantu aho bamenya inzira y'ubwenge. Menya